twibutsa na cyane umushikiranganje w'ikigega ca leta uko twahisemwo guca tumurungikira urwandiko ikete, twahisemwo kumwandikira ikete byo kumwibutsa ibintu bitegeza gukorwa kugira amafaranga ya leta akoreshwe neza agira akamaro umunyagihugu, si ugutoza gusa n'ugira akamaro umunyagihugu. Icambere twagiye kubona niki nuko ati uravye kuva mu 2021 kuva mu 2021 gushika ubu mu 2026 mu 2021 amahera leta yakoresha yari ku miliyaridi 1,500 mugabo tugeze mu 2026 ageze ku miliyaridi 7,000 mwumva yiguje na kangahe gaye hafi gatanu nuvuga ko bijiri kirigwiza hafi gatanu. None ku vy'ukuri niko biriko birajana n'ibiterambere no koroherwa kw'abarundi ugwije inshuro zitanu ko hamwe umengo ibintu tubona umengo bisa n'ibitariko biratera imbere neza, ahandi ugasanga mbere bisa n'ivyasubiye ntanze ntani hakaruye nkurikije ivyegeranyo nyene vya leta vyo mu bushikiranganje biheka ca leta berbe n'ahandi si vyegeranyo vya parcelle gira abarundi hari abashaka kuvyumvira gutyo. Dufate nk'igiciro mu 2021 bijya barabira igipimo cyo kuntu ibiciro bavyaduze mu gihugu twari tukiri ku 8% cyo gipimo igipimo 8%, kandi 8% niryo fatiro no ku bihugu byo muri akarere. Mugabo tugeze mu 2026 tugeze mu 2026 gute inflation ugyo twaje ibiciro bigeze kuri 34 rimwe rimwe rigashikira 40% mu bihe bimwe by'umwaka yacitagura kuva ku 8 mu mwaka ukurikira ikaja ku 10 na kangahe mu 8 ku 20 na kangahe ku 30 na kangahe n'ubu 34, kandi muri aka karere ibihugu byose biri munsi y'7% mu bijanye na kwisi inflation mondiale n'ibyo bihugu bindi birimo irenza 3%, 2%, 3%. None uko Burundi bwonyene buvamo muri iyo difference yo kuduka ku biciro, ikintu ca mbere cinjuza ubukene mu gihugu niduka y'ibiciro. Nzaba kuko iterambere riko rakwira mu gihugu ibiciro birabona n'uwo muntu yahora apanga inzu ku 200 agaca yipanga 800 ariko arateye wowe uri kugura kilo cy'umuceri 3,000 bitereme bikaja kuri 5,000 uri kuratera imbere naho rero ivyo biciro canke ingene umwimbu wiyongera turavye muri izo indicateurs umwimbu ahani mu Burundi wogena ngo umwimbu wongerezwa kwiyongera n'amaservice ibi by'amabanke by'amatelekomunikasiyo udandazwa de service dero byongereza umwimbu do PIB. Mugabo turabi bita secteur primaire iri mu burimyi n'ubworozi ugasanga yiyongera iyo secteur tertiaire usabiyongera nka 4-5 mugasanga kwijana mugasanga secteur primaire imwe y'uburimyi n'ubworozi ni 1%. Muri 2025 niho yasubiye inyuma 0,2 yarasubiye inyuma secteur primaire. Production vivrière ibiterwa mbumbarugo ugasanga byongereye ubusa n'8%. None ugacuraba uvuga ati amahera twashize mu mwavu budget ya ministère de l'agriculture ngaha ayitwana yiyongereye amahera aje mu mwavu n'amamiliyari n'amamiliyari amahera agiye ma koperative ngo sanga abantu ngo barime angana gute yagiye. None iyo budget yongera gutyo umwimbo ntumva huri yo secteur primaire cyane kurukira
kandi mukavuga secrétaire primaire nibeje abarundi 90 kwijana ni mubizi ni no poro zari yarukuru none umbiyo bije yongera ukagenda ugasanga baba ngo ntuzeyi kwinjiza ibintu byankenegwa byo kugwiza umwimbu n'ibitoro biragabanuka naratangiye kubona kuva mu 2022 na 2023 na 4 mwiza gushamire 2025 berekana hano yuko ibitoro byinjira byagabanutse 37% kuri essence na gasoil 40%. None ayo mafaranga umuntu kubwira uti ari kariyongera muri bije hakagabanuka ivyo nyumva ko natwe duheza dutawe ubwo ko reserve do change kiraduga none ko iko tutempora ibintu bikenewe na by'abantu ibi vyankenerwa byaba mashirahamwe ya Braudi n'ibiki kugira bakora ibintu amabien y'inzoga nziza n'ibiki uko bibura ibyo binyobwa byiza byade n'ibiki niko abarundi benshi baca muri za nzoga nyimba ni ubusaranga nyimba ni n'ubufu batubuza kubikira amagara ruva yuko umurundi wa kera yaranyuki inzoga nyene nziza ihinguye mugo murundi wubaca mu busara bwayo kubera iki yanduga ngo butari kiraboneka cyangwa kirazimba kubera bya bikoresho byo kwinjira kumburisha namwe yabibuze wagenda ukaraburi ya madone nyene ugasanga bavuga ati les biens de production izo zagabana système d'importation donc il y a mais les biens de production la matière première de gukora ibintu byo guhingura nari terambere zozore uhamite wa mwavu kucyo nyene ndetse tubironke gute imiti uryagera y'abantu kuko ukaraba ibucegeranyo cyasohowe ni n'amashinga amateka ejo bundi bakanze ku bintu byinshi bavuga ati ibintu bihanze abarundi bagarutse ku bintu byinshi amabarabara ubutungane amaterescole ridakwiye ibitoro amabira amazona tubatswe amazi meza amatara n'ibiki byose haronke nk'iyo zangozi ho amazi meza n'umugani mawopito zo mu mamoroge ntayari wahana ibintu byinshi kandi bikoranisha mu nzera ndengiwe we bucutu bwene uri kurara yubira ingene kiratu utari tuje ku madeni musango muri South Africa ko bitwa bavuga bati igihugu nicorenza amadeni arenga 50% y'umwimbu wacu 50% d'PIB mugabo tugiye muri za 2022 4 tuduga bija kuri 60% irenga 60% 59% none iyo andetema ishikana 7 miliyari turiya litanguzo mugabo bari mamwe ntibahembwe muri bije ukazobona ngo imishahara yenge ngo bari mahamwe ngo ntibahembwe ngo ntibarokita abandi bakwiye abaganga bari imishahara ntiduga nigiriki nari tuko tuyadetamite twondara nivo dadetema ayigeze muri bije none tuyadeta kwiye bari mushira ngandike gacyahita nawe naza anze ngenge ati iyo poids de la dette utari kurabona amélioration ege nibaze baratwuma we umuntu ukoramwira ngo leta yongereje budget gushaka kuri 7 miliyari mwaka mona kuyunguruza ngene bimeze iyo budget acayitahura gute yumva ko ikura yongereza kugira ikora iki umurundi atanga ayo matax ega ayo matax bijya byose agenda arariha n'amatax ni ibintu bitumvikana ariko bitakaje none ibija 7 miliyari igira ihindura iki turabiye akaro kuri naka duhinde ko twarimwo hagira hahinduka iki hagira hahinduka iki ikiriko turagira cyo twatwaje tumandikira iki tukatumgiye tuti monsieur excellence monsieur le ministre des finances ibintu vya gouvernance budgetaire ngaha mu gihugu n'ikibazo ayo mafaranga ndabisubiyemo ayo mafaranga tuzora turagira 9,000
by'amarundi n'ibiki gouvernance budgetaire ngana amafaranga ya leta atereka aratungwa ngera akoreshwa bidahindutse umurundi nta karusho kanini ashobora kubona. Nico gituma tubateye akamo guhindura no guhinduka ngwinye amafaranga itakoresha. Ivyo rero twagarutse ko tuyagira umushikiranganje w'igika ca leta nibihe ndabice ku mayange bikubiko. Ubwa mbere twamenye leta kubwiriza gukora neza ibanza kumenya ikijejwe, ntikore byose tuvutabona imenya ibyijejwe. Ibintu vya mbere leta mu gihugu zose zijejwe bavyita mission régalienne, no kuvuga nibijanye intwaro, administration, umutekano n'ubutungane. Ngeze ibintu cyane anguverne miteza kuba efficace, iyo mission irayirara ikaba efficace kuko n'ibihugu bibihugu by'iwacu tukiri ku ntwaro z'abamwezi n'abantu ari rugamba. Ivyo bintu usanga byari bihari kumbure kuri ntari rugamba ntiwaza kuvuga ngo leta ngo yubatse ibitaro ngo cyane ngo leta yubatse amabarabara cyangwa ika mugaba abarundi bakeye kuri ntari rugamba administration yari hari mbere ngo abaganwa n'ibituga byategeza kwa umutekano tegeza gukingirwa bakagwanya abantu mariza ubutungane amasentare n'ibiki byose byari bihari baba mu mwamagirwa n'abagabo mbere haraza kwitura ubutungane kudirika ivyo rero nibyo leta ukwiye gushira ko ingufu zane hagaca kuterero vya service social amagara y'abantu indero n'ibiki ivyo navyo bikurikira kuko imere y'abantu mugabe y'amagara abantu n'indero ara limite n'abikoro twarashobora kubijamo amahopito privé arashobora gushingwa amahopito bino mugashobora ngo ubutungane buzohereza mu privé. Est-ce qu'on va privatiser la justice? Est-ce qu'on privatisera la sécurité? Kurwanya défense la zone zo privatiser. Igisuda cyari tawo privatiza ubutungane aba magistrat wo privatiza ubutungane administration ya mustamere wo privatiza n'abantu n'abatayi n'abandi mugabo hospital cyabikurikira mugabo hospital Tanganyika hospital umva muri privé kira cyane n'izindi amashuri abantu bari amashuri abikorera twabo uraretera bishira mu mugabo n'ama university n'abanyeshuri biga ama university abikorera twabo hakazaza rero les infrastructures n'ibiro vy'amabarabara rero imiyaga kugira iterambere riboneka mu kwaho kw'abantu. Ivyo nivyo leta uwatsa amabarabara internet irakwiye amatara arakwira mu gihugu amazi amatara zuba ngo ni ingomero gusa installation ngene imizi imana ibiki byose amazi meza bikaba preoccupation internet ivyo leta ibirazishimye mugari tutangura nijeza kugura ibigori nijeza kugura ibintu aya mahera hariya njanye mu makoperative zawe nzanjanye hariya ivyo ni bibaho tamera kuru ni karakuru ni kari nizo mission nizo monsieur le ministre des finances leta niza kudandaza igura n'imigana n'abakomerisi giriki iyo leta ibiri kirikasha inyuma y'inyungu z'abantu bashaka kwidandariza yiswe leta igiye mu bintu by'abikorera utwabiza kubisita si leta ni inyungu z'abantu bikashije munsi ya leta bagiye kwihereza ibyo bihereza. Icya kabiri ni byo ngo discipline budgetaire. Discipline budgetaire nuko amafaranga ya leta yubaho. Discipline nukuvuga discipline nukuvuga novuga ngo iki donc rigueur discipline budgetaire ibintu nyene bimwe bikagira bikava mu bigahagara iki kintu cy'ukomeye ngo amahera ya leta bashaka gufonda n'ibintu ibyo leta ikora bishaka kuvuzwa n'umuganga ibyo n'ibibaho wewe turafata amafaranga ya leta atangwa n'umunyagihugu wese mwikori yarushe mugiye kuyahereza amakoperative akumwaye mu muganga kuzobona umuganga ngo uri kuyakondo bijya n'ibibaho abantu nibishure ngo 10 million ku mutumba abantu bajyaye ikintu cyane ikintu bita discipline budgetaire rigueur
kuba ifaranga rya leta ndabisura ifaranga rya leta siyo kugurana umuntu ucumengura mugabi muri budget je ntabwo nigeze mbona ngo ramburusema y'amafaranga y'amakoperative sangwe baramburushije iyo rubrique nayo dawo laboratoire vétérinaire y'Iwanyu bazoyisubiramo ku muri yaride n'amajana 200 mwame mugavye mubizi muraturabira yuko itafari riko riraja kuca ndere ko barayikorako ikiba sirikwi abanyemesha makuru twese ministre yabivuze tuje amuka amafaranga 1,200 ntazanyike batanibuye none nge bishika kuri bariko barubaka president yidogera sije bica bishika n'ahandi barira budget programme y'utisabi imico rero ikosora miti ikosora kandi publication ati programme ya ministère de l'agriculture mwirabe kuri site uyu mwaka bagacaje ma campagne yo kwisigura mu manuna mu makomine amese makuru mukagenda bakabivuga tuti bazubakiki nubu tuzotanta kubishira kuraba yuko ibiya byanditse ngaha tuza kubibona area reality hacakurikira ikindi tujajwe programme tuza muri contrôle budgétaire contrôle budgétaire n'ibyo kurwanya ubusuma none amafaranga ya leta udakari gusuma n'abanyongezi amafaranga ya leta azokora ibyo yagenewe gute uravye amafaranga yasohotse ku mazone hakubakwa ikubaka centre necessaire karuzi bikagenda kurya abantu ntaguhanwa raba ngo barabugojwe gusa n'ibikira aba kuri ntago cyo ngo umustandi twubisa ariko biravugwa n'ivyo aho no kuraba ivyo kuraba kuko hari ibyaha bidahanwa kandi na code penal bihana ritegurwa n'igitumi ubyuza amatungo y'igihugu ibijanye n'amasoko ya leta atangwa muri kamwana wa mama bakahereza nk'abantu batabishoboye rero ibyo basangiye haba mu masoko makuru mu bushikiranganje mbona bizomba nduruza amasoko wari kuyikoranye na abizi neza bakamuryamira bakahereza uwundi ukora bagira abagabure kandi ari bizategeza gukorerwa mu muco izire garde ibyo bikoresho bya leta heratozwa adaciye mu mategeko turabigarukako gutuma umurengero uradasigura cyo cyose niki hanyuma no guhana ivyo n'uburyo butungana bwa bashiraho nazijya nzego zikontrola ubugenzuzi bwa leta bakaronka inguvu cour des comptes karonka inguvu cour des comptes barayisubijeho ya mission juridictionnelle mbwa bitegeko ryerekana ingene ivyo kuko n'ingene vyoja mu ngiro ntari hano abamadisa bategeza kuba abamadisa do carrière yose twumva tuyisaba mugabo ntibiba bije bayiha budget de milliards nimba ariko de milliards ni ko de milliards nefs ya cour des comptes arayiro nibye unda hay cour des comptes kugira ikingu ubwo busuma baba hay 2 milliards tuwas iya cour des comptes biza kurenza amafaranga kugira ikingi ayema commune ayema entreprise ikatazana amabira muri cour des comptes kugira baya contrôler ukamengo nta cabaye surumanya kubigaruka kandi transparence budgetaire ni ibyuko ama document umunana asabwa n'amakungu kugira zarasohoka abantu bamenye kubira ko bakogwa so Rwanda yasura mugabo aranzwe n'amadocument umunani kuva ku ntegura amafaranga izokoresha gushika bagire rapport kandi bahebekanya gihugu hari n'ikindi abandi bagira nkatwe dufise 0 ahandi bageze kubanza kubaza abanyagihugu le priorité budgetaire imbere uko leta iza gutegura integura amafaranga ikoresha ukabaza les débats citoyens mushikira ndiwe gatari kwera kudashira kuza hanya mu kwa kabiri mu kwa mbere urabira mukabanza ugati mbe mwe ibintu bahanze muratwushira imbere nibi basi ukabumbiriza ugashaka kumareshwa uhagarara ziba babaje konza ukosura nigiri byabizo ja makomine kuraba neza ko makomine nazo abishoboye kugira amafaranga ntaze guhonerayo turumva ngo hagira ubakwirwa abantu uze mu mativino do residence n'ibikimwe hehe mu mativino mu gihugu harabagavye bayarindiriye
abana ryahiye ayo bavuga ati sohora gusa tubereke iyo sentare tuzobubakira muje kwimenya aho rero turiko tugabisha abashikiranganje ni mugabo batamye kuzubaka bisaba ngo tuzobatera kabo haguruke barabe ayima sentare karuba n'amara karasohoka kandi abanza bidusigurira yose byatazoja muri izo programme zikamenyekana umushikiranganje w'ubutungane kaza gusigura azubakwa kandi niyo kubwiriza kubasanga imeze gutya mukabona nimeze gutya mukabona nigize gutya kono kuruko isoko rigira ritagwe ryahawe nandi uwo muntu amaze kubaka ibi yavyubatse ryari kabijanye n'amafaranga rero iyava ngira mpereze ko nibi vyantuze vya bijanye n'amafaranga leta yava amataxe n'ibitura uracabona neza ko mu Burundi ipe amahera atangwa ku mwimbu ku bintu amareveni y'aba ndacari make 950 miliyari ni make ugacuraba mugabo amataxe ava ku bidandaza ku ntuze ni ibihumbi ararenga 2000 miliyari ibihumbi 2000 by'amamiliyari ngabo yuko ni amataxe ni bya bintu bikorwa mu rufuri ari informel ibyo bikorwa mu rufuri bitatanga amataxe ugasanga umuboni by'amabati bayubaka kubera blanchiment y'ibiki ari mugabo ko ndifite abantu zigaragara umuntu ama etage ane mugabo ugasanga ni umudignitaire yitangira ya impossible revenu n'iki ibyo bindo maze tunone we kuko ateza no kudeclarer ama bien yo kuri yo signer extrait de richesse bakayibona harama revenu menshi yesha para taxes hame kindi nuko kugira abantu batanyiko neza leta nawe yomenya yuko ibi byuko amateka zarahinduka buri kanya bira destabiliza abatozwa ko usanga kwiteko bigega amafaranga gikoresha byahindutse be hagati mwaka bigahinduka muri prevision ziwe ko ntabwo yarateguye mugasanga byarahindutse ibyo no kubigaba bayita stabilité fiscale de la politique fiscale hamwe n'ibya économie informelle ibintu bikorwa mu rufuri bakabireka namaniko ndabivuga n'ubu ndabisubiremo ingene isoko y'amadovize itanga 70% y'ibidandazwa yinjiza 70% y'ibidandazwa ariyo bagira ko reference y'idolari nyene lingana je na guverineri wa BRB ifa irya dolari ryo muri BRB ryamanye bari ku 2000 mugabo kugira zaraba ku dolari ryataye agaciro cyari ryakagize gute arabiye isoko je mumbwire mbona mabwira bari kwaraba biso ngo dolari mbona ko ryagabanutse baraba icyo muri BRB y'abarundi bose do muri leta cyangwa ariko barashima ngo raba mu dolari ngo zafasha umuntu aritanga abantu barabiri barabyo kwibara sibe mu bire ni mutifi no gindi zafi 71%. Je nagira mbwira yuko hari bihugu byinshi ngabishye hari bihugu byinshi byabyifatamo nabi munyuma gasigara umenga ijya marche officielle ni noir kuko ari umengo ibikurirwamo n'ibikorerwamo nabantu nibabimenye kuko bose nibayishikiye hari ibihugu byinshi byagenze none ayo mataxe yotangwa nayo mabiro dushanje yuguruye ibikaba transparent angana bite ariko shaka kwiyogarasha muri informel kire 70 ngakwijana y'ibidandazwa byo biyinjiza ibitoro byo kwabidandazwa ari informel cyangwa amafaranga leta kuyiboma y'abantu kudo taxi umembo community turi muri informel none uburo ministre des finances canke leta n'abandi bategetse bibangiza ko abantu batirwa baragura amakinju n'ibiki n'amabido n'ibiki ubagira bibangiza kuje bitariko birako ukagenda ukicara mu byo sivyo ngo turabigwa kandi byo biriko birakuba ku murago ukadusanga nayo ya bicabi cyo gitoro kiriko kiva
ugasanga ico gitoro bari bariko bakigura ilitiro 15 abandi bariko bakigura 4000 litiro turi mu gihugu kimwe kandi bikagumuko uko biriko birezo tene tugasanga ngitoro caje ngo hari abantu baca baronka ngo banze bahaba ngo bitazira ama station ngo bagire gute bamanga ntuzi ngo ba entreprise ya abakora ibi abantu bose bariko bari sagasagira kije bakirogera bakagira bagakwiza abandi bose shwiragira ja kuri 15000 litiro abandi kuri litiro 4000 mugabo twese tuko turakora igikorwa by'iterambere hageze gutozwa amakwere none baratandukanye bazovuga ati wewe waguze igitoro ca 15000 tuguca make wewe wirongera ca 4000 tuguce menshi ituruha kumwe ayo madovize uza gutelefona karonka muri bembe n'ubundi iruko ariruka kandi neza usanga abo nyene baba mwadovize usanga none ko barayazana kuri za marche ivyo ni abantu bagira iyo commerce yo gukura kuri mandira baza bayiruka muri bembe bakayazana ivyo bintu ni biharigaye ibyo twabibonye abantu bamabonye hava mu mission bose amahera batoye bavuze ati bigiriye muri mission muri leta ngiye hehe agatora ibintu ntibacabura kwayazana ngaha abatwara amahera ngo bagiye kurangura ibintu ntibavyinjize ivyo n'ibiko birabakwiye none iyo bije none wewe wumva tuzokibiranye ubu nibogira ivyo bintu byose twese tukagara tukaja hamwe ico gitoro niboza tukagikikidira kikakwira tukagura itoro twese 6,000 tukangana kandi mwimbu kiyongera abantu twese tukakora kikuzura mugabo wamize umwe kuri 15000 ubundi kuri binde donc ihanda ko nava kuri ibyo by'impuze za economie informelle hanyuma ikindi ariko navuga nyine gusa kijana n'impuze n'aya ibyo y'amadolari n'amafinansi mani iki nuko aragira ibintu umushikirana n'ibika cyane taca yaba amaprojet ya leta mu ministeri n'ahandi ntawo kwamara karavuga mu ibihumbi ngizimira y'amarundi utagiye kugira plan de trésorerie nguraye muri izo miliyari tugira budget mu ngiro n'amaprojet n'ibiki urabe ibi hazokenerwa badoviza ngana gute hari niko bigenda kuko i projet zohagarara kubera ifise parti ya matière izova hanze nyimora mva Braudrif bamwe muzeyi tureke na Braudinana so bivuga ngo ibintu byakire kubera ngo habuze amafaranga agaciro kuzana ibintu bibwe leta izo nawe ariko biratiti amakonera amezi 3 ufise umugambi wanditse umugambi electrification extension de réseau électrique mugabo entre tariki de zowanga kwiniza ama compteur kugira bahereze de nouveaux abonnés none iyo projet muzoshira mu ngiro gute nico gituma handi na BRB ibiri kumwe na ministère des finances muri ministère des finances ko umushanje w'ikigega ca leta agira planification vyose naza kutugira amarundi gusa muri budget n'ibikunda hari capacité d'endettement gestion de devises ogenda gutya tubona trésorerie bizogenda uko les priorités zoshira imbere muri mu kwinjiza ibintu niyi amadovize umugani make reka dusore les priorités z'igihugu abantu bose bazisumwa uko byahora kera bere kugira ngo rikase reglementation nivyo ngabo ngo 7000 miliyari amadovize hari yanyi bano baronkunya abandi babora bagira gute gestion d'opacité canka niki none wewe umwibiriza mu ngiro hariho la pourcentage partie yibiteza kufahaza kugira ama projet de développement mu ngiro ni ya laboratoire y'iteka ndabihanze bakaruru uzosanga ari bambaye igipima yayo yo kugira abayisubi agira avahe ibyo bya laboratoire no tubikorera ngaha ibyo bya laboratoire cyangwa n'imiti cyangwa ama produit yo kugira yo kugira muri laboratoire tuyahingurira kumuru zoge mugira uti mbire laboratoire ameki parce que comme taïswe mu tayize acha kugira ngo harabuze mu mafaranga y'agaciro ngo kugira gute yo kuzana impunzi ya abashobora ya marundi ushaka bayikwege kugisaga yarakya mwasanga n'amarundi mu niyo yaci
urumva rero ico ni kituko turaganira cyo twavuga ibi bintu byamwifashanyo ngo ni cyunga bidera umuntu yakahanze kugira asahirize aya mafaranga y'amarundi adakwiye ni ikintu cy'inkora mutima kubura zo rumanya kugaruka uko niyo mfashanyo naho tuba twuba tuti bamwe ngo mfashanyo ngo gikere ngo nigira gute je mbona muri bijari ho imfashanyo y'imiliyari igihumbi n'amajana indwi sinzi ko ari kuyifuta je ko ndayibona mu 1700 1839 miliyari amahera yitezwe ku mfashanyo asumba amahera atozwa ku makuru y'abantu ni possible ipay ni source isumba ipay nuva ko muri budget amahera atozwa kuri impossible ari munsi cyane y'amahera yitwa yo kuyuza aje nkino niyo mfashanyo magani bayifa kubezo rumanya wo cyane ngo ampre tirage sur ampre tirage sur ampre miliyari zinga 60 na zitanu donc amahera ivuga tutushaka kwa nk'ideni 65 miliyari miliyari 36 na zitanu marundi nanga ndago madovize nanga ni miliyoni z'amadolari none igihugu cyovuga kabisa ngo kuri exercice budgetaire ngo mara zura kuzari nk'ideni ngo ni 20 millions de dollars miliyoni 20 na entreprise nka BCB yati deni yorenzayo ishira mimi na entreprise privée qui a deni muri bikorwa na 20 millions urumva rero ibyo kumuri bideni cyangwa imfashanyo cyangwa marabuza tunga ibizoro mwanya gusubiramo kuvura abantu bamenye n'ingene ibyo z'amadeni bizana na gute mu makungu ibyo by'imfashanyo bizana na gute birijere gute anje zavyo ni izihe turakeneye kuzogira ikiganiro kuri ivyo kugira izo sosa abantu bazunge mu Burundi n'abarundi bumva ivyo ari byo uko baga baravuga gufashanyo n'ikene abandi batiyo bikene abandi era gute turabereye rimwe byazaranye niyo bija kuko iyo bije y'amarundi itagira amadovize ishigikira kuja mu ngiro kizoba ikibazo